Miss Burundi 2025 neza na neza twamaze gushika indani kugira ngo tumenye ibiko bibera hano mu gisagara ca Bujumbura kuri Royal Palace kuri corona n'abapolisi abo ni polisi bariko barahimba gusa n'abakobwa mirongo ibiri ariko neza na neza polisi tuzatahana abakobwa 10 dusigarane 10 kuri corona n'abakobwa beza bafise ibisabo bafise ibiseke bafise byinshi bitandukanye biranga akaranga k'ikirundi canke umuco wacu w'igihugu cy'u Burundi bari bitoje kuva kera barashoboye gupasa ariko uno munsi yasigaye mirongo ibiri aho baza gutoramwo abakobwa 10 uno mu misemari nk'uko mubona ashobora kurengana araza kwipresenta muraza kumwumva abo bose muri kumurabona barengana baraza kuvuga amazina bagende baravuga nibi naho bize naho baba kumana natwe kuri ya Gatete TV kuko murabona yuko nisho tuje ariko turakora kugira ngo tubarizanire rino biganwa hafi cyane kugira ngo mushobore kubona byinshi biri hano canke mushobore kubona ko turi update umwanya ku mwanya ego raba rero nk'uko urabona bamaze gushika kuri abamisi bamaze gushika kuri 15 oni nka 16 bone ko bariko baragerageza gutambuka neza bashogomanga mu Kirundi cyiza bashogomanga imbere y'abarundi isinzi bari aho onye kuri ibyo birori eka na nimero zabo barazifise utuntu mubona bafise ku ruhande canke ku rutugu n'amanimero abo ni bose rero bamaze kugira bamaze kwegera neza ngaho imbere kugira ngo twese tubabone neza yuko bakwiye mirongo ibiri nk'uko twababwiye rero mu kanya hashagenda haradefira abariko bagira ico bita defire bone ko basotamwe kudefira babiri abo ni babiri bariko baradefira kandi urabona yuko umwe afise ikintu bita n'inkoko mu rurimi rw'ikirundi n'ubundi niyo afise bariko baradefira barasubiye inyuma n'ibintu byo kuratirijisha kuko imyaka ihora imyaka yaheze byari byiza bya Miss Burundi babitegura neza ariko uno mwaka urabona kuri ibintu biteguye byensanga reka turabinaba ahanye bagomba baringaniye giseke bita igiseke we uriya buryo afise igiseke ndabo bashobomanga abarundi beza abarundi kazi beza tuze mu gihugu cyacu cyo Burundi oh my god niko kwimana kubona utashoboye gushika n'ibintu byiza kandi byari biteye igomwe eka natwe tutagira kugira ngo tubibazanire ubu rero niko agomba harengane ariko baragira defile hejuru kuri defile umwe afise ikintu kwita n'icyatsi mu maboko neza n'undi afise igiseke mu maboko ku bantu bari muri Canada muri komuna y'Ugandazi umushamwe byibuka ibintu by'icyatsi bakoresha kugira amata ibiti by'isabo none ko ari byiza cyane abo nabandi bashobora baje uno bari kuri defile babiri basubiye inyuma batera baje hariya back in the stage hariya inyuma barumva bashagenda gusohoka direct uriya sose niko biragenda rero wow bana bagiye abo nabandi baje bagenda baraza babiri niko ari event baza kugira into this sivyo abo rero no umwe mu maboko ndagufinda fiziki nuko turabona umwe afise ikintu kuta ikimwe bakunda kunyweramo amata bita n'umukuza ni ikiyano bita umukuza okay reka abandi nabo ni niho mu bizimana neza ariko ari kumwe n'umugenzi wiwe nawe nyine kwagira defoto mode ariko ikintu cantangaje cyane tuba wabonye ko ifite atabira tubambaye Marubis bariko defina atabira tubambaye bose amaguru masa ego reka rero mu kanya ushobore kumviriza mbega bari kubipresenta kuti bitwa bande babahehe bapresenta iyi ntara reka tubandanye turaba ukuntu bariko barashogomanga neza bagenda basubira hariya inyuma kuri stage kugira ngo bashobore gutegura kugira ngo bagaruke bashobore kwivuga amazina turacasigaje ituru zibiri iyi ni turu kugira bafise ikintu bita inkoko uriya anye mu bwoko bw'uburyo bafise inkoko aragiye reka rero turabe iyi turu uyu nyine umukuza ko mubona hamwe n'igisabo
bintu n'igisabo mu maboko urabona yuko bari bashobora neza bambaye imyitwarire nziza n'ibintu biteye igomwe bibasha kubona badashobora kubashika reka rero kandi kuza hano kugira ngo bashobore kutubwira mbega bitwa bande baje gupresenta intara kuko tuzi igisagara ca Bujumbura kirimo abantu bavuye ruguru bakunda kushita ngo bavuye ruguru usanga abantu b'Igitega abantu b'Ingozi nabo nyine barimo okay let's go mu kubibona uwo ni umunsi wa mbere ashoboye kuza waho urabona ni byiza ariko regera kugira ngo ashobore kwivuga amazina mbega yitwa nde avuga hehe ururimi yashaka kuvugamwo ururimi okay reka tubumvirize hama kanya ndagaruka wow La demoiselle qui est devant nous, nous allons vous demander de vous présenter, de nous dire un peu de mots qui vous êtes et qu'est-ce que vous faites dans la vie et la région que vous représentez dans ce concours. Merci beaucoup. Je réponds au nom de Zalina Ornella, j'ai 21 ans. Je suis étudiante à l'Université du Lac Tanganyika dans le département de sciences dans la faculté des sciences sociales et politiques, précisément dans le département des sciences politiques et relations internationales. Je suis une passionnée de l'art culinaire ainsi que de la défense des droits de la femme. Je représente fièrement la grande province de Bujumbura, commune Chibitoke. Merci. Bonsoir, mademoiselle. Bonsoir. Candidate numéro 14. Pourriez-vous nous dire qui est la demoiselle qui est devant nous et la région que vous présentez? Merci. Mon nom est Katia Carole Igilaneza. J'ai 19 ans. Je suis la candidate numéro 14 dans cette compétition et je représente fièrement la province de Gitega, commune Muramza. Je suis étudiante à l'Université du Lac Tanganyika en faculté d'informatique, plus précisément dans le département de génie informatique en bac 2. Je suis certifiée dans un programme nommé Pre-University Mentorship Program. Merci.
contestant number 39, good evening. Good evening. We would love to know who you are and the region you are presenting today. Thank you. So my name is Mugiraneza Ahina Laulai. I'm 18 years old and I'll be representing the province of Bujumbura. I'm a first-year student at Olivia University in the Faculty of Nursing, and in my free time I enjoy journaling, writing, reading, and long walks. Thank you. Thank you too. Bonsoir. Ça va? Oui, ça va. Qui est Mademoiselle Ange? Et quelle est la région que vous avez présentée? Ok, merci. Mademoiselle Ange Lukundo Brunel est une jeune fille âgée de 20 ans et étudiante en dernière année dans la faculté de génie civil à l'Université Lumière de Bujumbura. Elle représente dans cette compétition de Miss Burundi la province de Bujumbura. Mademoiselle Rukundange Brunel, comme on dit en Kirundi, Izina Nigomumu, sa passion est d'apporter de l'amour, de l'espoir et des sourires dans les vies des personnes défavorisées à travers ses engagements dans l'humanitaire en tant que coordinatrice de l'association Bati Shoboye et représentante légale de Youth Empowerment for Non-Violent Action ici au Burundi. Merci. Et je représente fièrement la province de Bujumbura. Merci. We would like to know who you are. Give us a short introduction of yourself and the region you are representing in this competition. Thank you. My name is Claria Akingabiye. I'm a Burundian girl and proud, of course. I'm 23 years old. I'm a first kid in a family of 5 kids, yes. And I represent Gitega province. And as my passion, I love doing charity activities during my free time. And yes, I'm proud to be here tonight. Thank you.
s'appelle comment, elle fait quoi dans la vie et elle représente quelle région du pays dans ce concours? Merci. Je réponds au nom de Nyonguru Sonia Nelly Nyonguru, une jeune fille passionnée par la mode, ambitieuse et engagée pour le développement de sa communauté, mais également étudiante à Leadership University dans la faculté de marketing en bac 2. Je représente fièrement la province de Bujumbura. Très bien. On continue en français ou on change? En français. D'accord. Pourriez-vous nous dire brièvement qui est la demoiselle qui est devant nous et la région que vous représentez? Bien sûr. Donc, je m'appelle Mvunimi Naolanka, j'ai 18 ans. Je suis étudiante à l'Université du Burundi en faculté des sciences politiques et juridiques dans le département de droit. Je suis passionnée par la femme. Je suis une féministe engagée. J'aimerais vous dire que tout ce qui est femme m'intéresse. Tout ce qui n'est pas femme me tracasse. Merci, c'est tout. Merci beaucoup, ça sera Bonsoir. Bonsoir. Qui est numéro 9 et quelle est la région que vous représentez? Je m'appelle Tushime Laika, j'ai 22 ans. Je suis étudiante de la socio-économie rurale dans la faculté d'agronomie et de bioingénierie à l'Université du Burundi. Et ce soir, je représente fièrement la province de Burunga. Merci. Merci.
mwiriwe. Mwifuza kwishura ibibazo mu rurimi uruhe? Ikirundi. Mwotubwira uwo muriwe na région me représente. Nitwa Iteriteka Keila Lorette, nkaba niga muri kaminuza Olivier University Bujumbura, nkaba mfise imyaka 21, nkaba nkunda cyane gusokoza imishatsi naturel kandi nkaba nserukira intara nziza ya Bujumbura. Murakoze. Wow! Murakoze namwe. Can you please tell us who